Yes, bakunze biratiro magazine muraho murameze neza. Twebwe muri bwa bumwe muri gwa rukundo nyene nababwiye ko impano dufise impano nyinshi cyane. Buno Burundi butunze impano. Rero ngira ngo nsindi buvuye ngo tuvuye mu bwiza tuja mu bundi ariko tuvuye muri sekira tugomba muri gospel gatonda. No muntu harimba gospel gusa ariko nibaza ko araza kutubwira byinshi cyane. Mugabo muze ngo gospel kuko gospel ariho indirimbo muzi ko cyane. Reka ndamwikaze ku Iratiro magazine ababwire uwo ari we ko jewe ndamuzi cyane. Sinzi ngira ngo babwire uwo ari we ukuntu nza kumwumva neza. Araza ko twibwira ukuntu abantu bamumenye buke amanisho twinjira mu twazo dutandukanye. Karibu cyane ku Iratiro magazine. Murakoze cyane. Maze neza. Genda bizi neza. Navuze ngo ubibwire uwo uri ko je ndakoze bihagije. Okay. Ariko bari yantu batwiha ku Iratiro magazine ntibakuzi neza uwo uri we. Jewe uwondi nitwa Ndayihimbaze Yvette. Benshi baranzi ku izina rya Siko yari ku ndirimbo nakoze. Rero abatazi Yvette bakumva Siko yari naryo nyine ndashaka kugitaba. Nkaba ndumuririmbyi kazi. Siko yari umambwe ngo Siko yari ava vita ariko uno munsi nsindi ugumenda kwita ngo Siko yari reka ndakwite ndi Yvette. Ndi niki na Yvette niki? Ubundi ni MD Yvette. Ni Ndayihimbaze Yvette bashize mu gatoba donc barigize rigufi kumva Ndayihimbaze n'ikintu kirekire baca bararigabanya bagira MD Yvette. Guys, uno muntu ushaka wumva ushaka kuvutirumva nitwa N na D hama Yvette. Ndi Yvette. Ni wayiyumviye cyangwa n'undi muntu yari yagufasha kugira ngo urumva sinubwa ko rije ryaje ko kubera twari dusanzwe turiko ducrea irya ya YouTube hama turaba ingene tworigabanya ikintu cyambere cyatujemo nico cyangwa ati Siko yari nk'abantu bangira ngo batibuka neza Siko yari kaya kantu bakubaririnze bashaka kubadushirizamo muri Siko yari ngo twinjira muri kaje gahofa. Siko yari uko niko yabaye yavutse nk'abandi arira gahozwa bwarakeye ucana yandi abo yarira yahabara bahambaye kiramwagira kandi cagutse bwira kumura ngo yabaye imfuvyi atabishaka. iryo jwi ushaka kuba niyumvira ngo abantu bavuze ngo impano iri niyo mpano nifuza kubazanira ngira ngo nakomeje kuvuga ngo impano iyi niyo mpano bamaze kubwira ko ufise impano. Umuntu wa mbere akubwiye ko ufise impano wamubwiye muri abandi bavuze ngo birasanzwe. En fait ni bimwe byo kuba ufise ikintu wowe ntukimenye agasanga abantu bariko barabikubwira buke buke genre ukavuga ati byakweli sindabyumva je mbona umengo biraho birasanzwe nyene nuko byagenze. Byatanguye gute kugira ngo abantu batanga kubwira ko ufise impano? Ubundi ni bimwe byuko nararirimba ukumva mu kuririmba kwanje hakaba harimo akantu nyene ko kwibunguza genre hama nkaba nkunda kuririmba akamwe ati uririmba ukuntu hari ukuntu tije navyo numva bimwe byo kuba ufise ikintu ntukimenye muga nkaba ndi wa muntu akunda kuririmba kenshi hama rero plus nabikora abantu bakavyumva umva sinaraba ngo ndi mwishure sinaraba ngo ndaha wasanga bindimo rero plus abantu bagira barabimbwira ntangura kubona ko nanje byo kuri nivyo. Waririmba za I love you canke ubundi indirimbo nayikunde sinaraba ngo niyi canke niyi muga indirimbo zadomina kenshi zaba ari za gospel. Gospel sindi umuhanga cyane mu ndirimbo za gospel mugabo hari indirimbo za gospel nyinshi zavugijwe ngaha ari mu Burundi. Warimbizo ngaha mu Burundi canke zo hanze y'igihugu? En fait nararimba muga sinari bwasohoye. Indirimbo wakunze cyane wakunze kuri kuririmba umwanya mu urumva ni ya kera ni kera ubundi sinari bwasohore gusa nararimba uko nyene canke mu makaraoke mugabo nta ndirimbo novuga ngo uri kurambira ngo namaze kumviriza indirimbo nyinshi mba sinari bwasohore voilà twinjire muri karaoke gatobonye ko karaoke novuga yuko ari urubuga cyangwa na karyo umuririmbyi cyangwa umuntu aronka ko kwerekana neza impano afise. Karaoke abaje mu makaroke benshi bahabavyumva uko umenga hamwe ukuntu guhibumbuza cyane. Nka jewe nagize amahirwe make yo kukubona muri karaoke. Ushaka kunyinjiza muri karaoke gatonya basegera muri zo Yvette bari muri karaoke just kuririmba. Ushaka kuturirimbira gatonya tukinjira tukisanisha nk'abari muri karaoke ngaho muri studio nivyo mugabo tugerageza tuje muri mood nk'umuntu bari muri karaoke neza njya karimbo kamwe wakunda kuririmba muri karaoke. Ucumengo umbwiye gutyo onye n'uturirimbo twose ucumengo urasi ukenye
niza ndirimbo zimwe ukunda kuririmba muri karaoke ushaka kuvuga ati jena nari indirimbo nka zitanu zo mu Burundi zo hanze za yego kenshi nkunda kuririmba zijya zo hanze y'igihugu tujabuke gatonya kuririmba karimbo bon zose ndaziririmba mugabo reka ndaguhe nk'akarori yinjemo ni indirimbo ya Jota ndayikunda kenshi niyo bariko baragira usanga ninza mu bwa mbere ya Jota iri mu ki Espanyol Espanyol guys mwaza kudusigurira tugende gato mu Espanyol okay ay quero te amar tocarte en corazón y me dejangai aos espelhos mas dentro quero esquecer tô cheio de branco tudo que eu sou te render glória aleluia 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 voilà ibintu nk'ibyo Primusique mbega primusique ubabari ntigeze ujamo n'umusi gutanga chance zange primusique primusique oya naba benshi barabimbwira muga sinigeze igihe nigeze kubikora ni igihe bandoneye bambwira ngo ngire ikintu cyo kuririmba pour motiver les jeunes bagende babone ko ariho abajeunes baririmba mugabo ico gihe baca bambwira ati urinze ukora ico kintu donc ari nka publicité ntuzoba ukicinjiye muri primusique azoba ari publicité naho byahereye sinigeze nja guparticiper ndababwira ngo impano nizi none iyo mpano ntituraja ukuntu bifese yavuye itora kuki haheze imyaka myinshi cyane iyo mpano wari uyifise ariko urayicarika mu nzu nyene burundu ni kwari kwicara ni hamwe nyene novuga ko igihe c'Imana nyene kigeze ko umuntu yikoresha uko ibyumva ikiba kigeze sino narayikora muga sinayikora muri ubu buryo ngira ndabikore ntangure kubikora nakubwiye namye ndirimba hariho groupe ntoyi narimwo twarakora ubutumwa tukaja kuririmba nayo makahaoke umva byari ibintu byanje kahaoke nayimba kugira nicira amafaranga umva sinigeze nicara nararirimba gusa sinari bwaririmba ibintu byo kugira bija habona hama bifese namuja guhora gute Bifest twahuriye mu giteramo ahantu ndikunda ririmba rero twiretrouva twicarana rero kumva uko ndirimba yari apprécié arambwira ati uririmba neza turavugana turatera inkuru mu nyuma arambwira arasaba ko tworirimba ko nomufasha ko ni indirimbo y'ubundi ko nomufasha muri iyo ndirimbo nsanga indirimbo ariko aransaba gukora ni indirimbo nari mfise ku mutima ko un jour nzokora malgré ko ndirimba gospel n'abati naho ndirimba gospel iyo ndirimbo ntegeza kuzokora ikintu nk'ico naho rero ngo ngomba twinjira jewe nkubona cover yavuga ngo niwe nipfuza avuga ati niwe nipfuza ashaka yifuza jewe ashaka yifuza ubundi muntu cyoyi mugabo maze kuja ibwina bw'indirimbo indirimbo ya gospel usanzwe uririmba gospel cyane kuje ubundi ndo muri wa gospel tubeho bifese yagukubagwire oya nakubwiye malgré ko ndirimba indirimbo ya gospel ndo muri wa gospel ndafise ikintu cyo ndafise impuhwe z'abantu bamerewe nabi abana b'imfuvyi abana bo mwibarabara rero kubwanje kubera mbona nta buryo bukwiye ndaronka bwo kubaha muga kamwe nkavuga ati Imana yarampaye ijwi ingabirano bambe ijwi rishobora kuririmba rigashika kure abagira ikigongwe bakumva kamo kanje bakagira ico bakoze canumva ko je gufasha abo bana b'imfuvyi no bihera mu gusohora iyo ndirimbo mvuga ibibazo bahura navyo uwumva afise umutima agira ico bikozeko donc bishike kure casanga rero bifese akubise ushaka kurira guys ivyo nuko abivuze twinjire gato rero muri niwe nipfuza niwe nipfuza indirimbo umenya uriko ayumviriza ifise ubundi butumwa buri kure cyane umuntu atarayumva muhamahirwe yo kumva ijwi muri we nipfuza okay donc ndirimbo yakajya kahofe gusa umvuga usenga kwanje nugutakamba kwanje unkirisha izina ryawe
Oh Yesu. Yesu akora ibitangaza guys. Amen. None uri kuraririmba producer muri studio byari bimeze gute? biba biryoshe nyine Uzi ntumira umunsi umwe uri mu ariko nuko je have igorana usanga winjiye mu nkweto ninjiye mu nkweto. nibyo mbashaka Ukeneye ko abantu niyo mission yanjye indirimbo bese uvuga ko itari kuryoha gutya iyo producer ataja atajya mu oyo yamaze gukora akazi kiyo none wumva je nashaka kujya hajya kuba ndajya nk'umuntu aje kuguidinga uti kora ibintu byawe kugenda gutya we mwaca mubanza mukikawusha gatoya izi nizo mpano ndama nifuza kubabwira kwereka ati uwo muntu afise impano iyo mvuze ngo afise impano rero abantu benshi baravuga ngo impano ariko kuririmba jewe ndabivugiye kuri kamera urabizi kandi impano iragaragara turavuye muri niwe nifuza mbega niwe nifuza imaze kiringo kitari kirekire cyane inyuma yawe niwe nifuza aho hari ikindi kintu twiteze vuba cyane insohoye ni wowe nifuza nagize video audio mugabo mu nyuma ndiyumvira reka mfume ndabagira video lyrics rero nyuma ya niwe nifuza deja video lyrics ni shashi irasohotse n'abantu bayirabe imaze ahubwo nta na 2 semaines iramara imaze iminsi mike cyane nta n'isomeni iramara ahubwo niwe nifuza nemaze 2 semaines zirenga gatoya donc ariko rero ikindi naco ndikunda ko iyindi ni kuvuga vuba muzokumva iyindi ndirimbo nama nifuza ngo ibyo ufise n'ibyo ufise tubikoranije tukabiherezaho wundi adafise yego haba hari ikindi kintu tumuteye je nama nifuza gutera intege ugwaruka mugabo nawe ngira ngo nabonye ko undusha byinshi ntukiri gwaruka guys twagenda n'umudamu mutibaza ngo ni inkumi twagenda n'umudamu nama nifuza mvuze ngo ugwaruka ndashaka mvuge ugwaruka muri industry abantu bakiriko baraza ndetse nama nifuza rero kubatumira ndetse n'abatumira babo nko kubwira ati utumirire abantu bawe bo batumira gute jeno batumira ku muntu wese kuko ingabirano ziratandukanye wowe nimba udafite ingabirano yo kuririmba ushobora kuba ufite ingabirano y'ikindi kintu kanaka gifasha abantu je bose sinobahamagara ngo kaze muririmbe mwese kuko bose singabirano ariko novuga nti ugwaruka gose ugwaruka gusa ko nta muntu arengera impano Imana yamuhaye aho uri hose ufite ingabirano no utarayimenya ayironded ahaguruka akoresha ingabirano yiwe kuko one day tuzoyibazwa numva atari majambo no kubaza ko byose usa nk'ababivuze ariko nk'abagomba kurangiza ikiganiro cyacu ukoresha imbuga zitandukanye jewe ndakeneye ubatumire cyane ngenda batumire ho jewe ndakuze cyane nibiza ko ariko bitumirira ubitumiriye kuri izo mbuga zawe kugira ngo nabo bagire ico bagize ko ndabona ko na views ziko ziraza buke jewe ikintu no basaba en fait nshaka kuririmba kugira je chante pour la guérison des âmes ndashaka kubona ko abantu bari indirimbo ndiko ndasohora ibikorwa ndiko ndakora biriko birakora ku mitima y'abantu rero ndabatumiye cyane karibu murabe indirimbo muzumvirize muzumvisha abandi hama nanje bintu inguvu zo gukora numve ko ivyo ndiko ndakora biriko bigiraho bishitse urakoresha Facebook ndakoresha Facebook ndakoresha Instagram ndakoresha YouTube karibu cyane hose witwa Ndi Event ego Facebook ni itanguzwa na @ndi_event izindi ni The Event guys no muri wacu yari page neza ko kurumva ko byose yaravyize Instagram ariho Facebook ariho YouTube ariho na Twitter pas encore Twitter pas encore nta kibazo ntacyo bitwaye no muri akiri karaza ubumvise impano yiwe nawe ndagutumira kugira ngo ugerageze supporting ino mpano yakomeye cyane kuko ni impano we akubwira ati jewe ndemba gospel mugabo kitabuje ko naza nembo za Sokira ari indirimbo ifise ubutumwa ifise ahantu nifuza yuko yoshikana nanka kwiyo ndirimbo ndirimbo reka ndagushimira kubona watugendeye no musimira cyo magazine murakoze cyane namwe kunyakira nibaze yuko jewe iratira magazine nawe wotugendera kwa abagenzi abavandimwe n'ubundi munsi nubona hari ikintu gishashe wifuza kuganira cyangwa kubwira abantu bawe iratira magazine tungaho nanje nzoma ndingaho kubwanyu kugira dukorane guys reka ndabashimire cyane ko kino kiganiro cyane kiganiro ciza cyane sinanifuza ko gihera bivanye nuko kino coba kirekire kikabaduhira ariko kubera ko yaririmbye kenshi ndetse yaririmbye nake neza cyane neza ko for the next turirimbye ibindi bintu bitandukanye twazanye n'ibitari twazanye n'ibiki kandi abashimira naje kuri mikoro jewe nyene Clovis nyuma ya kamera ari da creator reka nshimire na Burundi bwiza dufashe kugira ngo amasanamu abari meza nk'aya aye ndabakingurukire cyane see you next